Hello bakunzi ba Taxis of Ministry TV. Ndabahaye mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye aho umwese aherereye. Nizere ko mumeze neza na Jomba ameze neza. Turagarutse mu kiganiro tugira tuvuge kuri nouvelle génération. Hama nkaba ndi kumwe n'umusore abidufashemo, umusore mwiza cyane. Ndamuhaye ikaze mu bwami bwa Taxis of Ministry TV. Murakoze, hama nitwa Dusenge Olivier. Mu buzima busanzwe uri iki? Okay, mu buzima busanzwe sanzwe nkora ivyanje. Okay. Nizere ko uza kubana natwe muri kino kiganiro ciza cyane. Kuri kino kiganiro rero cyane veje nako tugira tuvuge ikibazo ca mbere ndakubaza. Nirihe tandukaniro ubona riri hagati ya iyi generation turimo ubu na generation yarengana? Okay. Tandukaniro riri hagati ya generation turimo ubu na generation yarenganye mu myaka yarenganye. Ico novuga ni tandukaniro ryo rirahari kandi rinini cyane. Tugerageje kuraba hari ibintu byinshi dusanga kuri generation y'ubu bitari biri kuri generation ya kera. Nk'akarorero turabe kuri generation ya kera, abajene ba kera hari ibintu byinshi basanga badakora. Nk'akarorero nk'umujene wa kera yarashobora kwiga nk'amashuri, ugasanga atanguye primaire muhiri wabo, agaheza secondaire muhiri wabo, agaheza secondaire kera ndavuga secondaire kese biga secondaire, agaheza amashuri contrairement y'ubu turiga tugaheza secondaire tukayiga mu yindi ntara tukaja mu internat. Mugabo ntugire ko na kera bariga mu internat. Kera bariga mu internat ariko sico kimwe n'ubu. Ugerageje kuraba kera urazi ko hari ama make cyane, kandi kugira umwana aronke akazi yo kuja muri internat byaba ari ibintu bigoye cyane, basanga bagenda bake cyane bakigose. Kuvuga rero kera wasanga abajene ba kera nuvuga batari bugurutse ntibari bugurutse cyane mu mutwe, ko ntiyaronka akaryo ko kubonana n'abandi cyane gutembera ahure n'abandi bagenzi. Ariko abajene ubu barashobora kuronka amakazi menshi yo kubonana n'abandi, ukunguka ibintu byinshi bitandukanye. Okay, umva difference ni akanyeni katagurutse ni kamenye ubwete. En fait nibaguruka ngo bantu babone n'ubwiriwe iryo bakwe ryo kugira hashitse ntiyagira mind nkiyo no musi dufise. Okay, urakoze cyane. Ngerageje kumviriza imishumpaye none ni kiye kintu ciza cyari kiri kuri ba jeune ba kera utakibona no munsi? Ikintu cyiza cyari kuri ku bajene ba kera ukibona no munsi, dufatiye muri rusange n'indero bwamba, indero y'ubundi. Hari indero abajene ba kera bari bafise ubu itakihari. Ibintu byinshi umva indero muri rusange hari indero bari bafise, bari bararezwe. Okay, umva nico kintu ciza kibariko abuno kitakiboneka ku bajene buno munsi cyane kabisa. Akandi kabazo gatoye, none abajene ubu nikiye kintu bakundira, n'ikindi kihe kintu ubagayira iyi generation iyi turimo abajene ubu? Okay, generation turimo ubu nk'ikintu novuga
no bakundira nuko kwiyadapta ukuntu biyadapta kandi nko ku kintu bashaka kumenya ikintu batakaye bivanye n'ukuntu ubuhinga bwagiye buratera imbere nicyo kintu mbona no bakundira yego nayo cyo no bagayira si bose ariko majority hari akantu nyene hari ibintu usanga bitameze neza bivugize nyene cyane nko kwico kintu c'indero nakubwiye kuko tuvugishije ukuri nka kera umuhungu wa kera canke tuvuze nk'abantu n'abakobwa nk'ibintu by'abantu n'abakobwa aba umuhungu wa kera n'umukobwa dufate ibyo bavuga ngo barakundanye barashobora kubana batarabonana canke ashaka nko kumuramutsa akagenda akamusanga muhiri wabo nk'umuhungu ashaka kuramutsa umukobwa akamusanga muhiri wabo contrairement y'ubu bose bakaba abavyeyi contrairement y'ubu niyo ni defo iri kuba kuba jeune iyo ni defo iri kuba jeune ubu n'agatelefone uri hehe ndagusangeho canke duhurira hanaha iyo niyo defo navuga ikindi ciza gihari kuba jeune ubu niko barugurutse cyane mu mitwe cyane kandi ikindi naco n'abavyeyi ubu barabibafashamo cyane ntibakibabera intambamyi nka kera umwana ashatse kuja muri iki muvyo akumva yuko ari sawa aramurekurira hanyuma akagenda nk'akarorero kera ntiwari gusanga umukobwa afise mikro nkuko kwa urabona ko ari iterambere yego na cyane ari ikintu ciza ku bajene ubu ciza ico twabagaye naco twavuze ko ari ingeso iki ingeso mbi ariko umva hariho kote negatif akabona kote positif none mwizo kote zose zibiri ubona ari kiye kintu kidomina mwino myaka tugezemo icyo kibazo mbajije ndumva kiragoye kwishura kuko n'akarorero ariko usanga hariho umuntu anugoromoke ariko ugasanga hari ikindi kintu cyiza akora naho urumva ariko biba bigoye kugira ngo uvuge ngo compare ngo none ntari haba nk'urumogi bakanywa inzoga bakagira gute ni nka bigiye bidoma twama tubona mu barabara ikintu cyiza bakora niki bajya wagiye urashobora kuvuga bajya urashobora kubavuga muga hariho n'abandi bajene ashobora kuba ari umubeshi wa hatari muga ubwo ubeshi bwiwe akabuvyaza umusaruro ugasanga arabuvyaza umusaruro yera nabone nibo bagoye kugira inyishisho kibazo twavuga yuko kote positif na kote negatif basi byoba bingana kugira tumere nk'abasozera na kahe kajambo wogira generation y'ubu twebwe abajene kanyuma wababwira bariko barabakina ikiganiro akajambo kanyuma no wabwira nuko twese twogerageza kuja kugira mu iyo nzira nziza tuheje kuvuga kuko mu bisanzwe wewe nyene ni wewe wiraba kuko nta muntu aba ariko aragukurikirana ni ukugerageza twese tukagira mu iyo nzira nziza hanyuma ivyo bintu bibi tukabiheba kuko twese turazi ibintu bibi icyo numva nababwira icyo numva n'abantu Olivier ndagushimire cyane nanje ndabashimiye cyane urakoze gose murakoze bakunzi ba Tarsis Rock Ministry TV ndibaza kugwaruka ko rumbiza kino kiganiro abatari bake baragize baratize conclusion urumva barahakuye kandi n'icigwa gikomeye nagira ndabasabe abataragira sabone mugende mugira subscribe hama abaravyiganiro bose bakimaze bagire like comment and share kugira ngo muzokame mubona ibiganiro byiza byacu.